Ndabaramutse mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV nkuko mubibona turi neza na neza ikiriri imbere y'ingoro izoberamwo inama ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatandatu Rusama umwaka w'ibihumbi 2023. Ni inama rero idasanzwe izohuza abakuru b'ibihugu vyateye amasezerano y'i Addis Abeba, n'amasezerano rero yatewe ku mukono ku igenekerezo rya 24 Ruhuhuma hari mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ayo masezerano akaba abayateye ko umukono biyemeje kugwanya intambara yibonekeza muri ico gihe mbere n'ubu kibonekeza mu gihugu ca Kongo no mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka n'ahandi hatandukanye muri Afrika. Iyo nama rero ikazotangura ku munsi w'ejo nko nimeje kubabwira ku igenekerezo rya gatandatu Rusama umwaka w'ibihumbi 2023. Nkuko mubibona iruhande yanje hajya niho iyo nama izobera, ikaba izokwitabwa n'abanyacubahiro batandukanye baserukira ibihugu 13 vyateye umukono kuri ayo masezerano ya Addis Abeba. Ndabibutse ko ayo masezerano yatewe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi 2013 hari kwigenekerezo neza neza rya 24 Ruhuhuma. Ejo rero aho bukera abo bakuru b'ibihugu bose uko ari 13 bateye igikumu kuri ayo masezerano bakazoba bishikiye ngaha i Bujumbura, inama ikazobera muri irya ngoro muriko murabona. Iyo nama rero aha mpagaze neza na neza niho izobera, aha mpagaze niho abakuru b'ibihugu bazoba bicaye, bamwe ku ruhande rw'iburyo abandi ku ruhande rw'ibubamfu, n'abakuru b'ibihugu bazoba baje ari 12 habiyongera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bose namwe akazoba ari 13 nkuko ari ibihugu 13 vyateye umukono kuri ayo masezerano ya Addis Abeba. Amasezerano yatewe ko igikumu ku igenekerezo rya 24 Ruhuma mu mwaka w'ibihumbi 2013. Nkuko mubibona rero abajejwe ugo rubanza n'urubanza rudasanzwe, inama ihuza abakuru b'ibihugu 13 iba ari inama idasanzwe kandi murumva yuko ari urubanza rukomeye. Imyiteguro rero yo kubakira ariko irabandanya nkuko mubibona, murabona yuko bariko barashariza kino kibanza, muravye inyuma yanje murabona ko ari ahantu hasharije hameze neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero ejo akazokwakira abagenzi biwe 12. Mugabo rero iyindi nkuru idasanzwe nuko umunyamabanga w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres azokwitabira iyo nama, bukazoba bubaye ubwa mbere ari umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ashitse hano mu Burundi. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya gatandatu Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2023 azoba ari umunsi udasanzwe. Uburundi buzoba bufise urubanza rudasanzwe kwakira abakuru b'ibihugu 12 biyongera ko umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Murumva yuko izoba ari iteka ku Burundi, izoba ari iteka ku Barundi. Remo Prosper niyo nkuru ku bwa televiziyo BTV.